Ndabaye mwiriwe inshuti bakunze ibiganiro bica ku Nsamirizi y'ubuntu. Ni umwanya w'ikiganiro isi duhetse, ni kiganiro mumenyereye kiba yagira ibijanye n'ibidukikije. Uno munsi turi mu ntara ya Gitega, tuza kuyaga ahanini ku bijanye n'ibikorwa mvabwenge vya bamwe n'abandi bituyagira ukuntu ibidukikije bishobora gukingirwa hakoreshejwe ubuhinga mvabwenge, hadakoreshejwe novuga cyane cyane amashamba, kubera ko rimwe na rimwe iyo tuvuze ibidukikije turakunda kubonamwo uruhande runini rugizwe n'amashamba. Amashamba muri kino gihe mwese murabibona mu biganiro biheruka, mwarabonye ko amashamba abangamiwe cyane, haba ku gisata cyo gucana canke gukinjika hakoreshwa inkwi, haba mu bigo binini binini vya gisirikare, ivy'amashure, ibitaro, mbere n'ahandi, amahoteli n'abandi bagakoresha inkwi canke amakara. Uno munsi twashitse neza na neza mu gisagara ca Gitega, aho tugiye kuyaga na bamwe bakora imbabura zidakoresha amakara canke ngo zikoreshe inkwi, ahubwo zikoresha umuyaga nkuba, ariko kandi ku bundi buhinga butamenyerewe. Uno munsi rero ndi kumwe n'uyu asanzwe ari umwe mu basanzwe bakora izo mbabura. Turamuha mwiriwe, hanyuma tunamusaba twidondore niyaba bitamugoye, hanyuma turaza kubandanya n'ikiganiro ariko abanje kutwidondora. Ndagwaye mwiriwe. Ego mwiriwe, ndahaye mwiriwe n'abandi bariko baradukurikirana. Jewe nitwa Timote Nisho yangereye. Nkaba ndumuhinga, akaba n'umushakashatsi mu bintu vy'ubuhinga bwa none bita intelligence artificielle, ubwenge karemano, nukuvuga umukora n'iminwe. Nukuvuga ngera imbandanije kwidondora, ndashobora gucamwo mu byo nize, narize ubushakashatsi scientifique B. Imbere yuko ntangura kaminuza, hama ndugurura amateriye ajeje gukora ibintu by'ubuhinga n'ubushakashatsi bitandukanye. Ego, uno munsi rero icadushikanye ngaha ni kuganira na mwebwe kuri kino gikorwa muriko murakora, na cyane cyane ko tumaze kubona canke tumaze kumva ko muriko murafasha cyane mu garukira canke gukingira ibidukikije. Twipfuje kumenya mbega nimbaburaki mubikora mu buryo ubuhe bumeze gute, kugira ngo dushobore kubona ko hariho intambwe ziriko zirakorwa mu bijanye no gukingira ibidukikije. Mwebwe izi mbabura muriko murakora muzikora gute, mwifashisha iki? Twebwe ngaha mwishira hamwe Sijek dukora imbabura nyabwonko. Ni imbabura zitorera umuti cyane ibidukikije, kubera zozo zikoresha umuyaga nkuba. Umuyaga nkuba gusa kandi muke cyane. Nukuvuga ukuntu zozo zikora, ufatiye no kwibeyi wari kubugoze kwa makara nta naho bihuriye no kubeyi umuyaga nkuba ukoresha, kuko nk'umuntu akoresha imifuko 2 y'amakara, imbabura nyabwonko irateka ivyiwe vyose ukwezi kose. Ikoresha umuyaga nkuba 8,000 y'amarundi. Ego, muvuze ko ari imbabura zikoresha umuyaga nkuba, ariko ku isoko dusanga tuzi ko hariho n'andi mashiga ya kijambere akoresha umuyaga nkuba. Bitandukanira he? Bitandukanira ku bwonko duha izi wacu. Izi wacu turaziha ubwonko butuma zimenya ziti mbo birashushe, zikamenya ati birahiye ikizimya, zikamenya ati mbo ndakoresha umuriro, hagenda ujejwe guteka gusa. Kuko izi tumenyereye mu isoko zozo umuyaga nkuba ucometse, zizobandanya ziwujya gushika uzicomoye, kandi zozo zijya umuyaga nkuba mwinshi. Ndazi abatari bake barayazi amaresho, kugira utungeresho uwari we wese araza ati ndinda kugura fagitire nini, ndindiha fagitire nini ya umuyaga nkuba. Nta naho rero bihuriye n'izi ziwacu ziba zijya umuyaga nkuba nk'amatara asanzwe. Ego, hanyuma mwatubwiye ko mu byo mwize harimo ibi by'ubuhinga, mugabo kandi si bose bize iby'ubuhinga canke ubushakashatsi baciye bakora igikorwa bene iki. Tubwire kugira ngo wowe wiyumvire canke n'abagenzi bawe mwiyumvire gukora igikorwa nk'iki, vyaje gute, ni gute mwaciyumviriye kugira ngo mwisange mwakoze ikintu nk'iki? Gukora ikintu nk'iki byava ku kuntu mu gufungura, umuntu afungura iminsi yose. Nukuvuga igihe naba nkeneye guteka, amakara narayakoresha muga nkabona yuko azimvye.
nkabona mbere yuko hariho n'umwanya wo vyandika ku rupapuro ivyo twe twita mu bintu vya technologie science fonction mathématique nukuvuga urugomvye wo developa ama fonction mathématique kwereka ryari ata muntu yoba kironka igiti yicira ngo akuremwa amakara dufatiye ukuntu ama ibiti bishiramo amatara bigenda biragabanurwa n'abantu baharima kugira batere ibiraya ibijumbu ibigori kandi igiti yacu iminsi myinshi kugira gikure kivemwa amakara muciciye kikiri gito naho covamwo amakara ntaba noze ngo ahishe ibintu byinshi nkuko wari kucicira kimaze imyaka myinshi rero nkabona neza yuko ikibi ntambamye ikomeye campitamo kwiyumvira ko nokora icyuma kijejwe guteka ibintu kandi kibihishe ku muriro w'amahera make ashoboka niho naca nkuri biharuro ndabona yuko ushobora guteka ikiro cy'ibiharagi hakagenda umenya nko amafaranga 200 y'amarundi ndicara rero nubaka ubwonko kuko nabona yuko kugira bikunde bisaba yuko iryo zikuriho ubwonko hamereza riramenya umuriro uri kuragenda rikamenya n'ukuntu byo ugabanya kugira hagende uwo mahera make bigasha bituma ivyo kurya bishabiriye umenya nko amahera make naho rero nahavuye nca nubaka imbabura naca ndayita imbabura nyabwonko kubera ubwo bwonko tuba twayihaye Ego muratubwiye yuko iki icavuye ku kuntu mwariko murabona amakara zimvye n'ingene mubona ibidukikije biko birabangamirwa nivyo biraboneka cane mbere no mu giganiro giheruka abo twari kumwe mwaravyumvise umuhinga tubwira ingene amashamba ari karahonywa ku rundi rugero mbere mwarumvise ko umuhinga yavuze ku kuntu hashobora kurondegwa ibindi bishobora gusubirira ivyo dukoresha mu gucana no munsi yaravuze amagaze yaravuze ibizuku n'ibindi bishobora gusubirira izinkwi canke amakara uno munsi tiko turabona imbabura kandi zishobora gusubirira ivyo byose ariko kandi umuntu aravyibaza nti mbega iyo muriko murakora ibi kuri runo rugero mubona umwene gihugu canke babandi bakoresha ya makara canke zankwi bahungabanya bya bidukikije muri ubwo buryo bwo kugira ngo umuntu abanze abandanye abeho mubona byoroshe ko ashobora kuronka ino mbabura mwebwe mukora jewe ubwa mbere na mbere nihutiye gushira mu ngiro technology ubuhinga butuma guteka kwanza udakoresheje ivyo biti bishoboka itandukaniro riri hari gukoresha gaze canke ivyo bizuku nuko ivyo bizuku vyovyo ugicanye kugira hazoboneke izuku igisubirira bisaba imyaka 200,000 urumva aho naho iyo biyo gaze nayo nyene kugira hazoboneke iyindi gaze uyicanye kuko no kuvuga gaze dufise mu kuzimu si nyinshi nayo nyene bayohera ariko twebwe ngaha kubera bari umuyaga nkuba ugomera amazi umuyaga nkuba ukabuwurose byo twita energy renouvelable no kuvuga amazi uyakoresheje azohora imvura izogwa gumeho canke izuba ryaka imisi yose uritegereye na plaque solaire urashana bigakunda niyo tandukaniro no kuvuga rero jewe nihutiye gukora icyuma uteka ukoresha umuyaga nkuba muke ushoboka naho wumva ikiteka hagenda umuyaga nkuba ngana n'uwa amatara yagenda ayaducanako no kuvuga canke irizi radio tuvuza mu irizi televiziyo ni iry'umuriro mwinshi gusuma imbabura nyabwonko rero iyo technology niyo nabanje gushira imbere no kuvuga ntisunze ibe yibeza guca bigwamo mu nyuma rero ivyo bikunze niho niyumvira kongeramo n'ibindi vyotuma umene gihugu muto muto nawe nyene ashikirwa naho mumva navuye nkora nizishobora gukorera ku meya nkuba ku mishwarara y'izuba ahantu meya nkuba udashika hama ku kintu kijaye nibeye hariho ubuhingana nabwo nyene nawe ushemye gukurikirana ku buryo ubutoronka yo kuyigurira rimwe yoshobora kugura amwe hama yandi akazoza arariha amayiniti kujya tubigenza ku matelefone tugura amamega ya internet rero ivyo byose narabisizeho ubwo buhinga bwose ndabushira gusa twe ikintu gisha kitugora ni finance mu mutawe ushobora guca gushoboza ko yandi wa muntu muto muto atarishi yamurihira mu ico kibanza kugira twe natubandanye dufise umutawe ukorera n'abandi benshi rero ivyo twaje tushima yuko iyo technology twishiraho igakunda hama ibindi abo bandi abagira neza bazoza barabafasha baronka ukuntu bazigura
nk'uko bari basanzwe bafasha n'ibindi kuvugwa ku buntu kuronka imisegetera ku buntu. Ivyo ni ukuvuga ikintu gikomeye mw'isi ni uko ubwo buhinga bubaho d'abord bubanza bukaboneke. Rero twe nico twatwashe dushima gushira imbere, kandi ni nk'ubu imbabura nyabwonko imwe tuyigurisha mu 800, muga ndaza abantu bakoresha amakara ku mwaka bararenza umuriyoni n'inusu umuryango w'abantu 10, kuko ari ndateka akoresheje imifuko 2 y'amakara irarenza 140 n'imiburiburi. Ni ukuvuga mu mwaka umuriyoni, hafi umuriyoni n'800. Muga twurumva ayo 800 yazanye umwaka wa mbere aba yamaze kunguka umuriyoni, kandi amakara ntazokugira reka kuzimba zote basumvye nibeyaho. Oro twe natwe murumva yuko mu 800 aba aca arayo nyene. Ni gutyo rero twe twashiye dushima kubanza guhihutira iyo technology kugira abantu bake noneho rega abantu bose baguriye imifuko 2 y'amakara, urumva yuko ba dépense umuriyoni n'800. Aciye aheba ayo 800 akagura imbabura nyabwonko, urumva ku mwaka wa mbere azokunguka umuriyoni, ku bindi azoyunguka yose. Ni ukuvuga igitigiri c'abagura ya makara kiraze kagabanuka, bimwe biboneka araheza rero agasubira akazimbuka, na wa wundi mutoya agaheza agashikirwa. Mugabo urumva twihangiro ry'iwacu kwaruka ata muntu umasubira kwicira igiti ngo nico gucana, ahubwo ivyo gucana bitorega umuti ducane dukoresha umuyaga nkuba w'izuba wo kugomera amazi, wo gutangira umuyaga gutyo gutyo. Nuko baratwashimye kuzana. Umuntu yo kwibaza mbega iki kintu ciyumviro mugitangura mwagitanguye mushaka kwiteza imbere canke mwari mufise urukundo rw'ibidukikije? Iciyumviro catanguye nyamukuru cabaye ico kugira gukingira ibidukikije. No ikindi ciye gikurikira kwabaye korosha ubuzima. Urabona umuntu agumana imishwano no kubakozi ngo amasafuriya ngo vyateka ngo yazigije yagize gute. Naho twashimye kongeramo niyo technology ituma bikamye yizina, bitume za nshuro wagura amasafuriya zigabanuka. Kumbure ahana ariko hagera, mugabo reka tubanze turabe no kuburyo mutubwiye ino mbabura ishobora kubigurwa. Biraboneka yuko atari uwari wese ashobora kuyigondera. Nibaza ko iyo ari intambamyi imwe ya mbere yotuma abene gihugu bose badashobora kuyironka. Ariko kandi tubwiye yuko ikoresha umuyaga nkuba canke imishwarara y'izuba. Hariho abene gihugu baba hirya y'ibisagara batagira umuyaga nkuba, mbere nizo plaque solaire canke imishwarara y'izuba itoroshe kuboneka. Hari uburyo muriko muriyumvira bwotuma ashobora kuyigura akayitunga muhira nubwo agiye badafise umuyaga nkuba? No kuvuga umuntu adafise umuyaga nkuba, ubwo buhinga twarabwiyumviriye, mugabo ni technology tutaraheza kugira dushe tuyiha abo bazikeneye. No kuvuga iyo itigera ikoresha na kimwe mw'ivyo, ni technology isanzwe zihari, mugabo naho nyene kugira byorohe twabonye neza yuko ubwonko buzorinda kujamo, ukenera akayaga nkuba gakeyi burya bakoresha mwitoshi. Mu bisanzwe uri kuraraba amashirahamwe atandukanye arahimiriza ukuntu habaho ifashwa ry'abantu baba mu misozi baronke base n'akayaga nkuba n'agakeyi. Je mura ndababona abantu babagira neza bafasha abantu mu kubaha ama plaque solaire cyangwa bakayabaha kuri make. Kuko mu bisanzwe ikintu kimwe kugira ugikemure hariho ro minimum y'ibikoresho bikenerwa. Urabona yuko no kugira umuntu aboneka Imana yarindiriye hakaboneka ibivu imubumbamo. Mu bisanzwe ibintu byose hama hariho ikintu cambere gitoyi umuntu canke icarico cose kirinda gufatiraho kugira gikorwe gihere. Cyane cyane rega burya umuzigo ucugabanuka hamwe basi abashoboye kuronka ayo mahera bozigura. Ni 99% y'abakoresha amakara abantu bafise ayo mahera yo kugura izo mbabura. Burya boca bagira ibe y'amakara shigabanuka, bashusanga no kumenya ngo bamuto muto ntibimuvunye. Ego muravye kuva mutanguye kubikora gushika no munsi, hariho impinduka iboneka aho muherereye mwebwe? Aho duherereye twebwe impinduka irahari, mugabo ntiharagera ko impinduka ifatika kubera nta minsi myinshi iheze dutanguye
gushira ahabona buno buhinga no kuvuga impinduka ifadika izoboneka abantu benshi bamaze kuzironka niho izo impinduka ifadika naye handi ho kubo twe tumaze kuziha barakenguruka cyane kubera bakubwira yuko amakara yarabagejeje habi ego mu ntambamyi umuntu ashobora kwibaza imbere yuko mutubwira ngo intambamyi muhura nazo mukigira ngo muzikore umuntu ashobora kwibaza nimba ari nka jewe canke uwundi yifuza kuyigura mwavuze yuko mu mwaka abakoresha amakara hari ayo baba bamaze gukoresha atandukanye cyane nayo umuntu aba yaguze no mbabura ariko none umuntu ashobora kwibaza mu buhinga ikozwemwo ishobora kugira ikibazo igapfa ya mahera gahomba yigize ikibazo igapfa turayikora baca bagarukana hano muri atere mugasubira bivana n'ubufu bwari bwo hariho igihe usanga yapfuye ku buryo tushobora kuvugana n'umufunda mwegereye akamufasha ndibuka nk'iyo nigeze kurungika Dar es Salaam twahaye recommandation kuri Dar es Salaam arayirepara birakunda birinze bisaba nawe kwigaruka muri atelier ishirinda kugaruka nyene mugabo ivyo bishika gake hanyuma none ibi bikoresho bindi bisanzwe bikorwa n'abazungu barashirako ikiringo bavuga ati date d'expiration nimba no bivuga guca canke ikiringo izomara kingana guca ikorewe mu mwaka uyu irashobora kuzogera muri kiringo mwebwe ivyo murabikora canke murakora gusa mugaheza ibi bintu by'ubuhinga bwa none garanti abari imyaka irenga 10 kuko tugerageza kubikora mu buryo atakintu kibora tushiramo canke kigwa ingese rero ikintu kitabunzwe canke ngo kigwa ingese burya riske yuko gihera ibi abari nto cyane naho cyo gira ikibazo ntihapfa ama kompoza yose ayagize ikibazo urayarobanura ugacu yasubiriza no kuvuga n'ibintu biba byoroshe kuyironka ubwa mbere nivyo bikuvuna mu bundi reparation n'ibintu byoroshe cyane ego hanyuma rero mwebwe intambamye nuko murahura nazo muri kino gikorwa mu kugira mucagure kiramuke kumbure gifashe cyane biboneka mu gukingira ibidukikije niziye intambamye ni intambamyi zijanye n'uburyo tuba twakoresheje kugira zihere no kuvuga umutahe kubera ni technology saba ubuntu bwinshi duterateranya kuko uri kuraraba nk'iriye ni carte mère yayo nuko ari hutwo turiko turakurako nuvuga nk'utu tuntu twinshi guteranya tuntu twishi nk'uko kose abara amahera menshi no kuvuga bisaba amahera menshi kugira imwe hera ku buryo bigusaba umutahe muremure kugira uheze byinshi rero kubera umutahe muremure nawe udakuturaboneka nishi ba ntambamye ikomeye wo guheba woheza byinshi icyarimwe hani nurumva n'umutahe muto utatwushoboza gukora ibintu byinshi icyarimwe nta mashira hamwe nta bigo by'igihugu biharimwo kwitura kugira ngo iki cy'uburyo kikemuke ibigo birahari ibigo by'igihugu bikahaba mugabo byose bivana nuko haba habonetse uwo mwitwarariko wo gutanga umutahe munini kugira wowe byinshi n'andi wo ayo mashirahamwe arahari ayabeke arahari mugabo urumva bivana n'intuzeye n'inyungu babonamwo ko ibintu byo gukingira ibidukikije byoshigwa imbere kuvuga kandi byabwiriza gushigwa imbere mu bisanzwe kuko ibidukikije nta uri munsi y'ibishu wese arinda kumva imituragaro hari ihinduka ry'ibihe ridukoze ko rizodukora ko twese habwiriza ko baho mwitwarariko fadika kuburyo ibidukikije bibungabungwa ku buryo ahantu hose habonetse akigoro k'ibintu byakozwe bifasha mu gukingira ibidukikije karinda gushigikirwa uko byawo byogenze kose ego turiko turagana ku musozo mwebwe si mwebwe gusa noneho uwo ari we wese arabibona ko ibidukikije biriko birahungabana ku rugero rurerure mwebwe nk'abahinga mumaze gutora novuga akantu kamwe gashobora gutuma ibidukikije bikingirwa nigiki musaba abandi basigaye kubera ko mu Burundi impano canke ubuhinga bafise ubuhinga ni benshi kandi n'abafise amafaranga barahari mwebwe nigiki musaba impande zisigaye kugira ngo zize ziyunge kuri mwebwe ziterere muri iki gisata cyo gukingira ibidukikije
jewe abakamo ndagatera abantu bose kuko ari we wese arafise uruhara yogira mu bijanye no guhingira ibidukikije haba nko mu guta imyanda hayibonye hose, haba mu bijanye no kwishira ibiti hama ntutera ibindi, hama akandi kamo ndagatera urundi rwaruka ruriko ruriga rwige cane ku buryo rwiga rutahura ivyo ruriko ruriga, hamwe nabo bashobora kugira ico baterereye mu kuzana ubuhinga bushobora gusahiriza mu bijanye no kubungabunga ibidukikije, haba mu nko mwibi wumva twe twafashe tuti ahubwo twokora ikintu gituma amakara adakenegwa, nabo nimba bavuga bati twe dukore nimba haboneka ikara ribe rifise ubushobozi busumba iri kara tumenyereye inshuro 1000, aho naho nyine numva bakingiye ibidukikije kubera wakenera ikiro c'amakara irobo ishikwira canke nusu y'irobo, aho urumva ubukingiye ibidukikije kuko ibiti biba vyo kwiciwe bavyari byinshi, kuko ibiharuro birahari bari byinshi, hari ivyo tutaraheza kurezoruva, nukuvuga nabo biyige usange bashoboye kumenya ibiharuro bashobore kurezoruva ma equation isi taraheza kurezoruva kumbure azobamo nuko ubwo buhinga buba bwoshoboka bigakunda. Kandi kamo tugatera abayobozi bo mu gihugu iwacu kuko bobo mu bisanzwe ubuzima babayeho baburiyeze par rapport y'abandi bose. Mugabo urumva ibidukikije bitahari habonetse imvura ibuze twese tuzohomba, ego bobo kwemporota ivyo bajya mugabo hari gihe imiryango yo kuyemporota yoba yugaye ugasanga bari ivyo ivyarimiwe haniho, kandi kumbure burya we aho wavukiye burya ibintu vyo kugira akamaro karamba ni mu gihe woje ivyaho wavukiye nyene. Ivyo bindi vy'ibizanano wati ni kuvuga bashiremo inguvu nabo nyene bashigikire bimwe biboneka imigambi bijere gukingira ibidukikije. Muri leta batoreya igisata ca environnement bagiye amafaranga fadika. Twe niko kamo twotera abantu batandukanye nk'uko. Kumbure igisata c'umuyaga nkuba naco nibaza ko kiriko kirabafasha cyane cyane muri kino gikorwa canyu, nta kamo kariyo umuyaga nkuba uraboneka bikwiye. Umuyaga nkuba twebwe ntidufatira ku kuntu woboneka canke utoboneka. Twe twafatiye ko uwo mukwe ubonetse ukwire. Nukuvuga nk'ubu murumva yuko imbaburanya bwonko abantu 12 bakoresha kilowatere 50. Umuyaga nkuba ni mukeyi cyane kuko n'amatara yonyene ubwayo arawumara. Nukuvuga rero vyogorana ku buryo wobura umuyaga nkuba uteka ko muhira wopfa umubanza kuzimya amatara ugateka bihiye ukaza amatara wahishije. Ego tugana ku musozo hari kandi noba ntababajije mwoba mwifuza gushikiriza kababakiye canke kabari ku mutima kugira ngo iki gikorwa kibandanye gitera imbere. Mu bisanzwe muri rusange ibintu bikenewe mwashoboye kubaza barinze bumva ako kamuka ivyo mwabajije tukishura naho nyene hoba habonetse intambwe ikomeye ku buryo tutobandanya twongeramo n'ibindi. Niba bahirize n'ivyo hama ibindi muzogaruka namwe mutubaza ibindi nzosanga vyagenze neza. Ego nuko turabashimiye turako turaganira nande twariho tuganira na Timothée nico yangereye nkaba mvuka mu ntara ya Gitega. Nuko rero nshuti bakunzi bibiganiro bica kuri radio televiziyo buntu ijwi ry'umuntu n'ivyizigiro ningace turangiriza kino kiganiro. Mwavyumvise ko aho muherere umwe wese arazi ko ibidukikije bibangamiwe n'intambamyi nyinshi zitandukanye harimo bituma tubaho ku munsi, ariko mwumvise kandi ko aba nabandi bariko barasana batora inyishu zoba umuti w'iki kibazo gihanze Uburundi mbere n'isi muri rusangi. Nuko rero abafise ico bari bukore canke boterera mwumvise ico musabwa. Nuko duce turangiriza ngaha kino kiganiro. Bienvenue kwizerana ko ndakibashikiriza, ndabakengurukiye. Ikindi kiganiro ni kundi munsi nk'uyu.